mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muri iyi radio PCFM ijwi y'ugwaruka mushobora kuyumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wesatu akaburungu radio PCFM akaburungu koma makuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri umunsi wa mbere w'igerekerezo rya 26 ruhuma umwaka w'2024 amakuru y'uno munsi ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Habaye igitero camangwa n'umuharire tabara naho leta ivuga ko hapfuye abasivile 9 uyu muhari ugwanya leta yadayishimiye uvuga ko wishe abasirikare 6 bagafata n'ibikoresho bitari bike muri aya makuru muraza kumva umuvugizi wa leta tabara Patrick Imana. Mu ntara ya Kayanza ingwara y'inkwavu iragizibije abanyagihugu iyo bituye abaganga b'ibitungwa bavuga ko mu byo bize kuvura inkwavu bitarimwo. Iyindi migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho iribonekeza mu ntara ya Kayanza mu ishamba cimeza ca Kibira. Abo baroberi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili mukanya muravyumva aya makuru mukaba mugira mu yashikirizwe na jewe ya Doctori haragira mungu ndiko dafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Chanel na Iraja bafitiye n'ayavugwa mu bindi bisata kaze mwese. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahagaze. Reka ntitware no atanga mu confondre par chose ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu zizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira kiti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa woroshye gufata abantu ukavugahita abashikirangaji bose ukabatwara ukamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohaba ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bwo. Radio Aya makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Ibitero bibiri byaraye bibaye mu ntara ya Bubanza. Umuhari ugwanya leta y'u Burundi leta tabara wemanga ko ari wo waraye ugavye ico gitero ku birindiro byahitwa kwa Ndomboro no kuruzi Mpanda hose ni mu ntara ya Bubanza komine Mpanda zone Buringa. Leta y'u Burundi ivuga ko hagandaguwe abasivile 9 n'umusirikare umwe yamara Red Tabara yo ivuga ko yishe abasirikare 6 bagafata na bimwe mu bikoresho byabo. Kurikira Patrick Nahimana umuvugizi wa gisirikare mu muhari Red Tabara. Ibitero byaraye bibaye muri ijoro ryakeye iburinga no muri Red Tabara wabikoze turemanga yuko twagavye ibitero ku birindiro bibiri bya gisirikare. Ikirindiro kimwe kiri kuruzi Mpanda, ikindi kikaba aho bita kwa Ndomboro. Abantu arareso abasirikare ndetse turafatira n'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, tubafatira imyambaro ya gisirikare, tubafatira amasasu n'ibikono n'ivyo bita amaturuse birabiza bitekera amasasu amamagazini ajaja ku mbunda. Hanyuma nyuma yaho twagavye igitero
ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD twarayisambuye ku buryo n'uburengana wese abibona twakuye ibiranga uwo mugambwe idarapo rya CNDD-FDD ivyo rero twabikoze mu ntumbero y'uko dusanzwe dufise n'amakuru y'uko ako gace ka Buringa kari kamaze karimwo imisi imbonerakure zose zo mu gihugu zari zarajeho guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare abantu rero umwansi ariko aritegurira tugomba kubatera kuharasa kugira ngo tumuce intege. Kuri iki kibazo c'abasivile bahasize ubuzima Nahimana yemeza ko ibitero babikoze ku basirikare kuko batokwica abo bariko baragwanira n'ubu nyene tumwumvirize. Ku kibazo c'uko avuga abasivile bahasize ubuzima natwe twavyumvise bamwe bavuga yuko ngo vyavuye mu bajejwe intwaro ariko mu muharira leta twagomba kumenyesha yuko atabasivile twagavye iki gitero abo bajejwe intwaro nta kundi kuntu na kumwe bovuga kuko turamenyereye yuko iyo ntwaro ya CNDD-FDD ariko imeze yica abitwara yica abiyoboye rero twebwe twagomba kumenyesha abarundi n'amakungu yuko mu muharira leta tutokwica abo twahagurutse kugira ngo tubohoze ntitwokwica abo twahagurutse kugira ngo turenganure rero uwo bikurikirana neza yobimenya uzosanga kenshi inzego z'iperereza canke abajejwe umutekano w'igihugu c'u Burundi aribo baca bikikamukiza bakica abanyagihugu b'inzirakarengane. Patrick Nahimana avugira umuhari uvuga ko ari uw'abatabazi Red Tabara. Ngaho muri ico gisata nyene habandanya kwibonekeza imigwi y'abitwaje ibigwanisho mu ishamba cimeza ca Kibira mu ntara ya Kayanza abanyagihugu bo muri iyo micungararo bakaba batekewe n'ubwoba bw'ubwo ruja n'uruza rw'iyo migwi igizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili bagasaba abajejwe umutekano kubakingira kugira ubuzima bwabo n'ivyabo ntibihungabane. Inkuru ndende na Odas Kaburo. Iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho bikekwa ko yoba igizwe ahanini n'abahurikiye mu mugwi FDLR umwe mu migwi y'abitwaje ibigwanisho bavuga ko bagwanya leta y'u Rwanda nibo bamaze imisi bagira uruja n'uruza mu makomine ya Murutana Kabarore mu ntara ya Kayanza hari shamba cimeza rya Kibira. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baba ku nkengera y'iryo shamba cimeza akemeza ko abo bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili bahamaze amayinga abiri atankomanzi bagatangazwa no kubona badasiba kubabona buri joro ariko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bakaba taco barakora ngo iyo migwi ituzwe. Kubwabo banyagihugu bakabona ko hoba hari umubano mwiza canke ubucuti bishobora kuba hagati y'ingabo z'u Burundi niyo migwi y'abagizi ba nabi ibihagaritse umutima abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza kubwo kutamenya intumbero y'ubwo ruja n'uruza ruriko rukigwa n'iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho bigizwe n'inkoho zisumbuye n'amasandugu y'amasasu. Iyo migwi ikaba kandi igizwe n'igitigiri kitazwi ubona ko harimo abambaye imyambaro ya gisirikare cy'u Burundi n'ibirato bya gisirikare bishaje abandi bambaye imyambaro ya gisivile harimo n'iyishaje. Abanyagihugu bakibaza ko ku murango bashobora kuba biyoberanya bakirirwa babazungurukamwo mu ntumbero kumenya ibice bituwemwo n'abanyagihugu bari hafi y'ikibira ivyoheza bikagira inkurikizi mbi ku mutekano w'abanyagihugu n'ivyabo bishobora gukurikirwa no gutegwa atagitabara. Ibi bakabivuga bashimikiye kuba bamaze igihe batabaza ababijejwe ariko akaba atanakajambo ko kubahumuriza barashikirizwa haba ku ruhande rw'abajejwe intwaro canke inzego z'umutekano. Aho gusa havugwa uruja n'uruza rw'imigwi y'abitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili no mu ntara c'Ibitoke cane cane muri komine ya Mabayi na Bukinanyana naho nyene abanyagihugu begereye ishamba rya Kibira bavuga ko bamaze imisi bababona mbereho bakitembereza mu mihana no mu mirima y'abanyagihugu izuba riva atacamira. Abanyagihugu bo muri izo ntara za Kayanza na c'Ibitoke bagasaba gucungirwa umutekano bihagije. Twabibutsa ko ishamba cimeza rya Kibira rigizwe n'igice kimwe kiri ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi ikindi gice kikaba kiri ku ruhande rw'igihugu c'u Rwanda igice kizwi ku izina rya Nyungwe ahakunda kuba nk'ikiraro c'abitwaje ibigwanisho bacamwo baja guhungabanya umutekano w'abanyagihugu bo mu gihugu c'u Rwanda baba hafi y'ishamba cimeza rya Nyungwe. Odasi Kaburo ndagukengurukire. Amakuru ajanye no korora mu ntara ya Kayanza inkwavu zigize imisi zipfa ku bwishi
aborozi bagize ngo biture abaganga b'ibitungwa bababwira ko mu byo bize kuvura inkwavu bitarimwo, mu gihe leta y'u Burundi iriko irayimiriza abenegihugu ko buri rugo rutegerezwa kugira n'imiburiburi inkwavu zitanu. Bamwe mu benegihugu bo mu Kayanza bavuga ko atako batariko baragira kugira ngo bagwize izo nkwavu. Bavuga ko yamara ko muri no misi ziriko zirapfa cane, bakabura imiti yo kuzivura, bakanabura n'abaganga bazo. Ngo bituye abaganga b'ibitungwa basanzwe bahari, ngo bababwira ko mu byo bize kuvura inkwavu bitarimwo mu gutorera umuti ico kibazo. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo amenyesha ko ariko aravugana na kaminuza y'Ingozi kugira yugurure ibisata vyigisha abaganga b'ibitungwa hamwe n'abafundi b'indimo. Mu ntango ngo boca babanza guha inyigisho zihuta mu kiringo c'amezi 6 abaganga b'ibitungwa bahejeje amashuri yisumbuye kugira ngo babe barafasha kuvura ibitungwa bito bito n'inkwavu zirimwo. Patiri Apolinere Bangayimbaga arongoye kaminuza y'Ingozi avuga ko bariko barasaba inyubakwa zo gukoreramwo kuri paruwase Ruganza kugira babe barazisubiramwo, gutyo uwo mugambi utangure mu runo mwaka nyene. Asaba leta y'u Burundi gushigikira uwo mugambi mu kubaronsa uburyo. Ikindi asaba n'ukuronswa ikibanza mu Kayanza co kubakamwo ishami rya kaminuza ya Ngozi ku buhinga bwa none, kuko ngo iyo kaminuza yubatswe ku nterano z'abanyakayanza n'abanyengozi, ahumvikanywe ko imaze kurama izoca igira ishami ryayo mu Kayanza. Musitanteri wa komine Kayanza Godefroid Niyonizigiye mu ngendo amaze iminsi agira mu mitumba itandukanye igize iyo komine asaba abenegihugu kurinda imbeho inkwavu bakazororera ahantu hasusurutse, bakanirinda kuzigaburira ibyatsi bitose, gutyo urugero zipfako goheza rukagabanuka. Abakozi barenga 117 baherutse kwirukanwa mu ruganda rw'ibinyobwa Imena Soma Usubire ko mu Kayanza. Ni nyuma yaho ibikorwa by'ubwo ruganda bigabanukiye kugeza ku bice 70% ngo bivuye ahanini ku ngingo y'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Abo bakozi basaba gutunganirizwa hisunzwe amategeko agenga abakozi n'akazi aha mu Burundi. Ni nkuru ndende na Albert Maheki. Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2023 abakozi bagera ku 117 bakorera ihinguriro ry'ibinyobwa bitandukanye ryo mu ntara ya Kayanza yitwa Imena Soma Usubire barashizwe mu karuhuko. Babwirwa ko inyuma y'amezi 3 bazoca batangura akazi, ariko ngo siko vyahavuye bigenda, kuko ngo batonze abo bakozi baciye bahabwa amakete abasezeranya buna mu kazi. Amasoko ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka mu Kayanza amenyesha ko abo bakozi baciye bitura buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Cishahayo bamusaba ko botekererwa mbere bakarihirwa n'amadeni bari bafise mu mabanki. Eka mbere ngo n'ibice 60% bari guhabwa bari mu karuhuko ngo ntibabirose. Mu nama buramatari yaciye agirisha impande zose, niho havugwa ko ibikorwa by'ihinguriro Imena Soma Usubire byahagaze kugeza ku bice 70%, arico caciye gituma abakozi bagera ku 20% birukanwa. Muri iyo nama nyene ujejwe amategeko mu ruganda Imena Soma Usubire yamenyesheje ko mu byatumye ihinguriro risubira inyuma harimo ingingo y'umushikiranganje w'ubudandaji yabamenyesha ko batosubira gutekera inzoga zirenze urugero rwa 16% mu icupa ridashikana amaritiro 75, mu gihe bari bakoresha mu miliyaradi menshi bagura amajupa bahora bakoresha. Nayo ubujejwe gukurikirana ibikorwa muri urwo ruganda Evariste Ngayempore yamenyeshe ko aba bakozi birukanwe hisunze ingingo ziri mu gitabo c'amategeko agendaga abakozi n'akazi, na cane cane izerekeye uko amasezerano y'akazi
ahagarara iyo ubutunzi bwifashe nabi mw'ihinguriro. Buramatari wa Kayanza akaba yatumye abakozi urupapuro mu mabanki yabo werekana uko bagiye barahabwa amahera kuva mu kwezi bahagarikiwemwo, nayo abayobozi b'imena soma usubire kwerekana uko bahemvye abo bakozi baziganirije muri INSS, gutyo inyuma y'indwi zibiri akaba yabemereye gusubira kubonana nabo. Twobamenyesha ko urugamba usubire rwahora rukoresha abakozi bagera ku 486 bafise amasezerano y'akazi hamwe n'abandi barenga 100 barohembo kabo ku munsi ku munsi. Albert Mike ndagukengurukire. Abadandaza amatelefone n'ivyuma vyayo bakorera mu gisagara ca Bujumbura baridogera leta ko ibatoza amafaranga y'agasakisaki kandi y'umurengera. N'ingeso yatanguye kuva mu ndwi iheze aho bategekwa gutanga ayo mahera, mbere agatangwa mu madolari y'abanyamerika. Aba badandaza bagasaba ko iyi ngeso yohagarara. N'inkuru ndende na Maria Karori nini nazwe. Batubwiye kandi yuko udatanga ayo mahera mahara n'amadolari kwa 500 mu gihano bazoconga amadolari ku 2,000. Aba bariko bararira ko bahohoterwa mu gutozwa amakora adasiguritse y'agasakisaki ni abadandariza amatelefone hamwe n'ibindi bikoreshwa amatelefone. Pièce de rechange de téléphone mobile mu kinofunofu mu kibanza cyahawe isoko nkuru ya Bujumbura benshi bita kuri Bata. Nkuko uyu mudandaza atashatse ko umwidondoro we umenyekana kumvuza umutekano, byose byatanzwe mu ndwi heze aho babonye abantu bavuga ko batumwe na leta baza bababwira ko umudandaza wese w'amatelefone canke w'ibikoresho bya telefone yaba muto canke mukuru asabwa kuriha muri banki nkuru y'igihugu BRB amadolari 500 y'abanyamerika. Twaguye mu gahundwe kubera ivyo bwari ubwa mbere tubibonye, twari dusanzwe turiha ayo muri Beri ayo muri OBR uko bisanzwe nyene ntabwo z'umwaka kenshi usanga ari naro kuriha ibijanye n'ayo mafaranga. Hanyuma tubona baduhikiye mu gatondo turabaza ivyo ari vyo, twajumarariwe turi mu gahinda nyene ntangire kubera turagerageza kubaza twabona abo bantu batubwira ngo nabo muri OBR icyo batwishuye ngo ku itegeko ryavuye hejuru, aho hejuru ntaho tuzi n'ukuri byari bikaze kubera utatapfe bacakugarira. Batubwiye kandi yuko udatanga ayo mahera mahara n'amadolari kwa 500 mu gihano bazoconga amadolari ku 2,000 kandi bongere urihe nayo 500 kugira ngo usire kuronka uburenganzira bwo kubandanya gukora. Izo ntumwa za leta zamenyesheje abo badandaza kandi kuzirengagiza kuriha ayo madolari 500 azorihishwa ihadabu ringana n'amadolari y'abanyamerika 2,000 yongere arihe namwe 500 kugira yemererwe kubandanya adandaza amatelefone n'ibiyakomokako. Abadandariza amatelefone ngaho rero kuri Bata bakabona umunsi batakigirayo bacira nayo bamira kuko basanzwe bariha ishira hamwe OBR na ARC mu gihe baranguye ivyo bidandazwa. Iruhande yo kwakwa izo dolari 500 aba badandaza baridoga kandi kwabo bakote ibibanza badandarizamwo badugije ibiciro bitwaje ngo OBR nayo yabadugirije ko amakori. Naho dukorera aha nyere kuri Bata bayo kutudugiriza ko barokasyo heri batubwira ngo nawe nyine kuri OBR bayo bakwadugiriza ko ivyo bikana nyene wowe warishe muri Beri kare hamwe OBR hadi bakazona n'ubundi abo bana nabo baraje utangari bahera tutazi ikigoro zayo tutazi yamba n'iyacu. Batubwiye yuko tuza kuyariha muri BRB ngo niyo ikonte kuyuguruye kuyamba ngo ariko ari ya RCT tuzi ko rudanazwa nta kino gihugu bisigaye ari ingorane cane dukora dumva kubera tuma rutozwa amahera kenshi tutazi icavuyeko naho baba bagerageje kwisuganya mu bijanye na OBR no muri Beri cane mu kibanza uriko urakorerako. Aba basaba ikigo OBR n'ishirahamwe ARCT baho umucoko w'amafaranga banki nkuru y'igihugu BRB iriko irabasaba bamenyeshe ko ikonti yo kurihirako ayo madolari 500 yuguruwe mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ivyo abo badandaza babona ko ari ubusuma bwomoje. Maria Carlos Ninahazwe kubwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Maria Caroline Nahazwe ndagushimire nawe mu gusozera amakuru yacu y'uno munsi. Bishasha mu mashirahamwe n'ibigo vyegukira leta abarongozi bizoboneka ko bagize uruhara mu ruhombo rw'ayo mashirahamwe bazobazwa ivyo leta yarishe bivuye ku makosa yabo. Biri mu vyizwe n'inama shikiranganje yo kuri uyu wa gatatu
itariki 21 Ruhuma mu itangazo ryasomwe na Jerome Niyonzima umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta amenyesha ko inama shikiranganje yize integuro y'itegeko risubiramwo itegeko bwirizwa inimero 1 agakwego gakitse 23 yo kuwa 26 mu Kakaru mwaka w'igihumbi kimwe amajana 988 rishinga amategeko agenga amashirahamwe ya leta cyo kimwe n'integuro y'ibwirizwa shingiro itegeko bwirizwa nimero 1 agakwego gakitse 24 ryo kuwa 13 mu Kakaru mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 gerekeye amategeko akurikizwa n'ibisata vya leta vyitunganiriza ibijanye n'intwaro n'ikigega na cyane ko ayo mabwirizwa yagiyeho kera atakijanye n'ibihe kimwe mu vyashitswe ko nuko mu itegeko bwirizwa rishasha rizoba rigenga amashirahamwe ya leta hazotomogwa ko leta ariyo ibazwa ibitegerejwe bijanye n'amasezerano ishirahamwe rya leta ridafise intumbero yo kudandaza ryagiriraniye n'abantu mu gihe bishitse rikabura uburyo ariko rero ngo abari bajejwe gutunganya iryo shirahamwe ryagize uruhombo bazobazwa ivyo leta yarishe bivuye ku makosa boba barakoze ibi bica byibutsa ibibazo bihitiye mu ishirahamwe Onatel mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2021 umukuru w'igihugu akaba yashikirije ko Onatel ari ryo shirahamwe rifise ivyuma bikomeye cyane mugabo ritinjiza n'agafaranga na rimwe mu gihugu ico gihe umukuru w'igihugu yamenyesheje ko leta idashobora guhemba abakozi ba Onatel mu gihe bonyene aribo bahombeje ishirahamwe bategerezwa kwinjiriza amafaranga maze rikabahemba umukuru w'igihugu akaba yishuye sendika y'abakozi b'iryo shirahamwe bariko barasaba guhembwa ibirarane vy'imishara bari bafitiwe ko iyo umwana apfuye umuyaya aca ataha ko nimba Onatel itagishoboye kubahemba nibatahe ayo n'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye sendika y'abakozi ba Onatel ni naha dusozereye amakuru twari twabateguriye shimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel Iraja yari mu muhinga bw'ivyuma namwe ndabashimire nayo jewe haragira Mungu via Doctori na yabashikirije Dohane Sango wejo naga hwane